le contexte twagiye ku exécuter ino budget nuko malgré ibibazo dufise n'amadefi dufise twabananyije twerekana ko Burundi bufise ni résilience iri appréciable malgré yuko tuba turi muri contexte novuga yuko au niveau intérieur na niveau extérieur iri volatile malgré amadefi mugabo l'économie burundaise yarashoboye kuresista. Hanyuma kubijanye na déficit budgétaire par rapport au PIB no kuvuga mfasha y'amafaranga iyo dutanguye exercice tutaba turaronka amafaranga ndayakarikiye par rapport au PIB ça représentait 8,4%. Urumva yuko byari bimeze neza kuko muri 2023 twari ku 8,7%. Kubijanye n'ibiciro muri 2023 twari kuri taux d'inflation ya 27,1%. Mugabo 2024 twashoboye kuyigabanya tujya kuri 20,2%. Même si iyo yagumye iri influencé beaucoup plus par ama produits alimentaires kuko ibiciro byagenda biraduha. Ama mujanye na execution ya budget rero tugiye rero mu idonido yayo muri execution y'ama ressources y'amafaranga twaronse nuko muri loi de finances rectificative twavuze ko tuzotoza 4211 milliards mugabo les réalisations zabaye twaronse 3233 milliards. No kuvuga une réalisation à 76,8% niyo twagize. Donc amafaranga twategiye gutoza nitwayatoje yose. Nico gituma mubona ubu ivya kuzana ama machine biki vyose tubishyamo ingufu kugira turaba abantu muri secteur informel bose baboneshe kuza. Mugabo inkuru nziza nuko le montant total de recettes intérieures no kuvuga les recettes intérieures zozo zaraduze kuko twavuye kuri 2412 on avait prévu 2412 milliards mugabo twatoje 2628 milliards 2628 milliards no kuvuga plus de 8% par rapport à twari twategikanije gutoza kuko hani twabaye impacté par amadon amafaranga twari twateguye hani ntiyashoye kuza nkuko twari twibyifuza à son niveau. Les produits non fiscaux zarabaye exécutés nazo yende kuri 112,7%. Mugabo les revenus de propriété zozo les revenus de propriété zozo zarabaye nk'iyi cyane nitwashikanye 100% twari kuri 71,9%. Kubera habaye faible niveau de réalisation y'ama recette au niveau y'ama minéraux au cours de l'exercice. On avait prévu yuko tuzotangura ku exploiter butare mugani vyakunze ico gihe. Twovuga yuko ikindi cyashoye ku impacta sensiblement nuko les exonérations on avait prévu 110 milliards. Kuko c'est une dépense kuri leta. No kuvuga ko rikori yahevye iyo kuri exonera. On avait prévu 110 milliards. Muga mu réalisation twagiye kuri 225 milliards. Ikindi nashaka kuvuga muri exécution ya budget ni en cours de la dette publique au 30 juin 2025. Au 30 juin 2025 twari duheranya amafaranga ngana gute. La dette extérieure à fin juin 2024 yari 2106 milliards. 2106 milliards. Nchanongera ko l'encours de la dette intérieure twari kuri 4988 milliards. Ndayateranije ni bihumbi ndwi by'amamiliyaridi y'amarundi twari dufitiye abo bantu. Iki rero c'est très important kuko le projet de budget tuzanye no munsi 42% du budget ni remboursement de la dette. Donc nukuraba yuko amadeni twafashe yagiye mu bintu biza kuzana umusaruro canke ni yayandi dukoresha mu kugira ama atelier mu kujya hanze mu kugira ibintu bitazana umusaruro kuko dushaka yuko la croissance iduga ifoko dushira ingufu nyinshi muri investissement. Je mvuga kantu gatoyi par rapport à la question numéro 8 yakwa mushikiranganje iyo mwaduhaye budget iyo hageze yuko tuyadepanza turaza twiruka tuyarondera mugabo ndatangaye yuko abakozi bo muri finance babona barategekanije ini recette hama ya recette ikaza igashika kuri compte de transit abantu ntibamenye ko ya mafaranga ashize kuri compte de transit mukarinda mukorotira l'exercice amafaranga yarashize kuri compte de transit les banques commerciales zikidandariza ya mafaranga. Sikibazo nabaje ngo munyishure mugabo nibaza ko ari kurondera kanyafu kabisa ko sino sanavapa. Umuntu yategekanije recette agumane kitariki iyo recette izokorokerako ikorokeye ko nawe aba yamaze kuyisama yayishikanye mu kigega ca leta na cyane yuko tuzi yuko uburyo buguma bugorana hirya no hino. Hanyuma ikindi nibaza ko nayo mabanki nayo nyene ari kuyashira ku murongo kugira
urufaranga rwa leta rukorokeye kuri konte yo transite nabo nyene bikubita agashi basinya leta amafaranga yashitse ngaha hanyuma kugira babane nimba akazi k'ababanye benshi basamaye nabo baronka ukuntu ayo mafaranga bashobora kuyashikana muri trezor. Ikindi cyanyuma ni ikinabonye cyuko amabanke yoyo agitangura umwaka ukwezi kwa mbere agaheza mu 12. None ko turi mu gihugu kimwe nyakwa mushikiranganje kandi nizo banke zikaba zitwagwa iwanyu, ubwo zozo nitwozishira arodre kugira nabo exercice budgetaire yabo itangure le 1er juillet hamirangire le 30 juin. Nibaza ko vyokoroha kugira hajya dukura ama dividende naho dushobore kuyaronka vyoroshe, hama bice binadufasha no kuyashira muri prevision budgetaire twamaze kubona ati habonetse aya. Nibaza ko twoca dutangura dufise umutahe dutanguje, nibaza ko naco nyene cyofasha. Atubwiye intambamyi zatumye exécution des dépenses publiques exercice budgetaire 2024-2025 tagenda neza, harimo amasoko kumbure aza umwanya wo witereye. Atubwira problème de décaissement, hariho nico yongeyemwe muri kibazo cabajijwe ca gatanu ingene abakozi bashasha bateba kuronka matricule. Nashaka kumbure ingorane yazitubwiye tubwire cyo bagiye gukora brièvement, cyo bagiye gukora par rapport y'izi ngorane zagiye ziraba muri kahise kugira ngo iyi année budgetaire tugiye gutangura kugira ngo izi ngorane zabonetse mu ico gihe ntizosubire kuba. Intererano nari mfise nizi zikurikira. Ubwa mbere novuga kubijanye na paiement de dividende. Paiement de dividende turabona ko haraho usanga umengo ni kibazo kandi bitatezwa kuba ikibazo. Raison iba évoquée ugasanga ngo ni no production des états financiers et de leur certification. Ico kintu barakwiye kugihagurukira kuko leta iba igeze aho ikombla le déficit ifise déficit budgétaire ikoresheje les dividendes ziba zabaye distribué. Hanyuma ica kabiri ko mu observation nayo nyene nikijanye na réalisation des investissements ziba ziri consigné mu madon, gushika ubu tubona ko ziba ari ntoya cyane muri réalisation. Nkatera kamo nyakubahwa umushikiranganji ko aya madon abantu bayaduha boza barakuramo de longue procédure kuko nta gutanga umengo ntibatanze, bagatanga ibiza gukora mu gihugu. Akagerageza rero muri accord dodo bakabareya ibintu byose bishoboka vyoza bituma don yemewe itabareyarize, les longues procédures zikagabanywa. Ikindi ni iki kijanye na retard dans l'exécution des dépenses salariales. Aya mafaranga aba yegeranijwe kandi n'abakozi bo kuyahabwa baba bayakeneye. Rero abantu bose bari impliqué dans le processus de recrutement bobikora by'ukuri nk'uko bakunda igihugu kandi bakunda n'abariko bararonka akazi, kuko akazi abantu bakaronka bari bagashashaye, bari bagakeneye kandi bakeneye no kuronka les produits ziva mu bikorwa nabo nyene baba bakoze. Rero abari impliqué muri processus de recrutement mu maservice ya canka yandi, no kuri jewe nosaba ko bogerageza bakarengera kuba imbazwa marushwa, kuko aba bantu baba bakeneye aya mahera hako arinda gutomba ananiration. Mu nyuma umushikiranganji yaratanze umuco ku makenga n'imyitwarariko y'abakenguza amateka. Twumvirize umushikiranganji. Hariho ama observation mwatanze novuga n'ama instruction kubijyanye n'amarosete aguma aca ku makonte do transit. Ibi turiko turagerageza yuko ahaciye hose no mu neguro y'ibwiza tuzana ubu turashyamo ibihano ku muntu azoyagumana iminsi myinshi.
turashamo ibihano n'amahera tuzoca tumuca, nibaza yuko bizoca bituma baza barashikana aya mafaranga hakiri kare. Icyo rero cyari kijanye no gushira ku murongo amabanki kugira ashoboye kuza transfer ayo mafaranga. Icya kabiri cyari kijanye na observation muri ibi bijanye no gutanga amadividende cyane cyane. Burya naho muri finance tuba tubagejwe mugabo hariho la loi bancaire ibajejwe, tuko turakora no muri BRD kugira turabe yuko nabo nyene bo dufasha kugira amategeko ahinduke, kuko ari igihe usanga tugendera amategeko ya kera mugani dushake kwikonforma. Ikindi cyo turakora niko tuko turabaza ibindi bihugu biri muri meme forma nk'iwacu za Tanzania babikora gute bobu kugira bashoboye gutorera inyinshi ikibazo cy'amadividende. Nibaza ko bizodufasha ku madefi. Honorable Ferdinand yavuze non execution y'amamarché public, non matriculation y'abasalarié n'ibiki byose tugiye gukora iki kugira dushoboye kurorera ayo madefi. Murabona ibi bintu bya decentralisation mereye ku by'abakozi, iyi deconcentration y'uko dans chaque ministère baba bafise abantu na fonction publique izo bifise abantu, kuko ubu twari dufise ikibazo cy'uko kubijyanye n'aba bantu baba bayerokrite amadosiye yabo kugira ashike Bujumbura byarogise bagira iki byafata iminsi myinshi. Abaye amagishe provinciaux azoza afasha kugira bishuye kunyaruka, kuko biranatera n'ikibazo ususanga umuntu ngo ababaye regulariser après autant de mois, ayo mafaranga atigeze ategurwa muri budget. Iyo hageze muri execution rero muri solde bakibagira ikibazo, kuko bakuzanira imishahara y'abantu n'abantu bazoba regulariser mu myaka yeze. Ibi bikaca bifatana na ya madese abantu baba bapfuye naho nyine bakakaca bakuzanira by'abantu mu mafamiye asaba amafaranga. Ivyo rero nibaza yuko aya magishe provinciaux azodufasha muri fonction publique, hama tukaraba yuko vyoza biranyaruka. La même chose que vy'ama exécution des marchés, ibi vya digitalisation muri le projet de loi de finances IG irerekana yuko hari bimwe bizoba exécuté au niveau des communes na au niveau des provinces n'amaseuil badategezwa kurenza kugira twevite yuko vyose bimanuka Bujumbura. Kubijyanye n'ama projet financier par les partenaires, hariho raporo twakoze nabivuze irerekana neza ubu chaque projet yose ibibazo ifise, nambara ibibazo bijyanye na ressources humaines dufise, nambara ama unité de projet dufise, nambara abatitiere batera ibibazo, ivyo byose birasohokamo. Ikindi kibazo gikomeye cyane rero ni mu gihe cya identification des projets. Hariho ibintu aba partenaire bakora bakarondera mu ministre umukwiwe undi kwiwe ainsi de suite, tukaca tubona umenga aga projet kaje muri ministeri wanje ni kintu gikomeye, kumbi indani hari utuntu banyegejemo. Hageze muri execution ngo twumvikanye yuko ngo bituzoba dufise ngo agence d'execution. Agence d'execution ni inde no muntu usanga ari nyuma yabo nyene bakorana. Mugabo rero l'ordre d'identification des projets na négociation ya projet utagiye kuraba utwo tuntu guturabe ugasanga umuntu uzomuriha mu madolari kandi akorera ngaha byose. N'umusenyi dukoresha kwagurwa amadolari, n'ibigori dukoresha muri iyo projet tugura amadolari kandi ari ibintu local. Ugasanga payema izobera mu kindi gihugu, twe tukabikiraro. Hariho projet ikomeye turiko turakora no munsi, amafaranga avayo directement ajya mu kindi gihugu biciye mu icyo bita methode d'ouvrage. Ivyo rero abantu bacu turiko turagerageza kugira tuduze rero capacité bagiye mu négociation nyine bashobora komena utwo tuntu, kuko navyo nyine biratera ikibazo. Ubu ngenda kwiyopoza kuri projet bakaca bazana convention mwasinye, ngo convention irimwo yuko leta ni yashiramo tuzoca twirotira kandi muzoca mudusubiza amafaranga yacu yose. Ivyo rero biruzuye rero mu projet turiko turaraba, muzovyumva na partenaire ko rakoma induru biratevye bifasha iminsi myinshi, nuko usanga ari mu tudutego twagucyo. Nibaza rero iyo raporo rero iraduha no munsi twarayi presence aba partenaire biwacu, dushaka ko tugira inama turi kumwe tubereke utunenge tumwe no mu makontra yagiye arabasinye atameze neza, kuko nk'ivyo biradutevya cyane. Akubwira ngo yangu turiko turadekesa ngo mwatebeje kandi avuye ari muri finance ukamureka aho vyanditse yuko igiye kidesavantage, ubimweretse acaca mu bakuru bandi kugira aje kudiviza ujya ntakani watariko atuma ibintu biko biravansa neza ainsi de suite. Ivyo rero tutegeza kubereka ko twabibonye hanyuma tukavuga rumwe muri leta bakabona yuko badafisa bamenera. Honorable Leonard Ntinerano yatanze kubijyana n'amapaiement de dividende ko ziva kuri na no production na certification des états financiers. Icyo la balle dans notre cas. Twego ministère des finances turafise la direction générale en charge du patrimoine, gestion et sauvegarde du patrimoine de l'État. Ubu barabizi ko atakindi kintu bajeje bategezwa kumenya hano hose leta ifisemo imitahe. Ibi la non réalisation y'ama investissement ari mu madon
ko baleja les procédures ainsi de suite burya tout dépend n'ingene tuvyifatamo yuko uravuga no mu partenaire wifashe ko uri umusezi icyo rero baramaze kudushyira dans une position de faiblesse abakozi ba leta ukora muri iyo projet bagucrea comme état urundi muntu atandukanye n'abakozi ba leta uri muri unité de gestion umenga urundi mu fonctionnaire na misi mikeye waroro umukozi wa leta wa comprendre ibibazo twarimo washaka ko ibintu bihinduka mugabo urahinduye tout simplement mu coordinateur wa projet arigi bigorana kutahura abandi bari muri leta nicyo rero ni ikintu kindi gikomeye kuko uyu mubya ati iki kintu tukatugikore n'inyungu y'igihugu reka dupuse isheme de faire ainsi de suite usanga ari muri position yo mu bayere akibagira yuko leta ivuze uno munsi ati ni mu mukure nawe nkeneye agenda akavyibagira ikindi kintu bakoze ku bakozi biwacu kubera kagashahara gakeye baca bakreye ibintu by'ama échange d'expérience by'ama mission uri mu point focal hari no kuza mu ma commission yo kwiga amasoko ugasanga bamaze kukwafeblisa harabaye ya shadow conscience ivyo bisaba yuko turengera utwo tuntu duto dutora kuko ndivuga ko ndabesha muri finance indaraba noti ivuye muri direction ya mobilisation ubona hayati ndabira ya accord de financement uko imeze ugasanga byose bimeze neza urashobora gusinya mugani yagiye kuraba twatuntu twavuze yuko amapayema yose nzo yagira $1 ni yagiye kuraba bya bindi byose yuko fise l'obligation kurokrita ou passation de marché ategerezwa kuba ari umuntu banyempogeje nutwo tuntu nariko ndavuga yuko le gros du travail irahari yo guforma abantu biwacu bajya mu ma projet tugatangura même au moment ya négociation nibaza yuko rero icyo cyo dufasha rapport twakoze rero duha umuco mwinshi kugira dushuye kwa avansa kuri ivyo bintu kuri non exécution de dépenses salariales na kivuze yuko yamagishe provinciaux azodufasha ni déconcentration des services de la fonction publique izodufasha no muri processus ya recrutement kuko ngeneye ku recruter 5000 enseignants est-ce que j'ai besoin yuko nabikora au niveau national je narakoze muri liste bundazi ko tugira turokita abanketere twabirungika mu commune c'est tout simplement kuvuga les profils yabukeneye abantu bose bakiyandikisha online ukabona ko rero umuntu ari umuvuka ntara cyangwa ari umuvuka commune aho hantu namba biri mu ma procedure hama bikaca bikorwa icyo gihe kuko biri mu bintu bitevya cyane en plus yo guconstituer amadossier cyava mu commune akaduga facilement cyangwa bakabikora electroniquement bikaca bituma processus yoroha nibaza rero yuko iyi décentralisation izodufasha hama na bya bintu byo kwevita ama régularisation après une année nk'ubu twovuga yuko ari abantu batarahembwa mu ministère amwamwe bamaze umwaka bakora batarahembwa donc ibi rero nibaza yuko ari byo tugiye gukosora muri bitiko turakora